Mwaramutse canke mwiriwe aho muri hose hano turi burije mu bisanzwe ni mwiriwe. Nashaka kuvuga ku kintu maze iminsi ndaba mfise abarundi baba b'inshuti n'abagenzi aba muyomba ba neve n'abandi bari mu Burundi kenshi usanga bariko barondeza opportunité ibisanzwe turiko turarondeza dusabana. Hanyuma kenshi na kenshi usanga turiko tuterera amaso mu za Burayi mu za Canada za Amerika bake za Australia muri iminsi baramaze kuhamenya ariko hanini amaso aja muri ivyo bihugu twita ngo ni l'Ouest l'Occident. Bo ivyo bihugu hari ikibazo kimwe ndiko ndabona nuko biteye bibamwo abantu benshi cyane cyane abantu b'imyambukira b'impunzi baba migrant aussi ku buryo usanga ama opportunité yaragabanutse. Ico nashaka kuvuga ariko si ico nashaka kuvuga kuri opportunité maze imisi mbona mu gihugu ca Chine mu Bushinwa ahanini n'abantu baba mu bihugu bavuga ivyongereza za Ghana za Nigeria n'ahandi ariko ndazi umurundi umwe ariyo yitwa akoresha YouTube bitawa Buja ashaka kuba muhari n'abandi ikintu bakora bagenda mu Bushinwa bagaca baza barerekana ubuzima bwo muri Chine kenshi na kenshi abari juste kuvugana n'abashinwa amakuru maki uva hehe ibintu nk'ivyo ugasanga rero bubatse ama YouTube channels ama chaîne ya YouTube akomeye mbere wanashaka umuntu wa novuga umu YouTuber akomeye cyane muri Afrika sinzi nshobora kuba ntafise amadone ahagije mugabo bita Wodemaya afise imiliyoni n'imiliyoni z'abantu bamu subscribe aba abone ariko n'abantu benshi bamukurikirana nawe yatanguye muri Chine cyo gihe nari nuko ko ari muri 2018 aheze nk'imyaka 6 canke irenga jewe naramubona ari kuri YouTube yari kumwe n'umushinwa kazi avuga ibintu bisanzwe rimwe ariko n'umuntu afise charisme ariko novuga ko nawe niho yatanguye mu bisanzwe atangwa muri Chine. Abumva rero n'abandi bagenda bakurikira aragenda ugasanga yashitseyo benshi rero ico ntazi ico mbona nuko benshi bavuga icongereza igishinwa bavuga igishinwa kabisa ku buryo nanje numva ndabafitiye envie ukuntu umuntu w'umwirabure agenda agasanga avuga igishinwa nk'umushinwa yahavukiye. Ico namenye rero nuko ico gishinwa baba baciga bakiri muri Afrika canke ko igishinwa ko baciga bamaze gushika muri Chine na hari amashene nagenda arabangira ama commentaire ndababaza muri ikintu macize gute umwe amvuga ngo yacize mwibarabara umva cyazo cy'abana nagiye mu Chine gute uwundi yego yavuze ko yacize mwibarabara ariko ndiko ndagira ama recherche menshi sanga hari ikintu bita Confucius Institute sinze ko mu Gifaransa bakivuga ngo Institut Confucius Institute no ko ari sinzi mu France mu Burundi cyo no haro numva kumara bitanga ni Centre Culturel Français ino keshi zitongo ni Alliance Française bweza naribonye muri Zimbabwe Harare naribonye muri Cape Town na hano muri Auckland hari no mu bindi bihugu byinshi. Alliance Française aho usanga bigisha igifaransa bakigasanga hari bibliothèque bariko berekana ama televiziyo y'abafaransa no ko ari nka Centre Culturel y'abafaransa none bakyo Confucius Institute nayo nka Centre Culturel y'abashinwa usanga bigisha igishinwa sinzi ko babigisha n'ibindi bintu bijanye na culture y'ubushinwa ariko nasanze no mu Burundi ihari ngo iri kuri université yo mu Burundi kuri campus yo kumutanga ivyo nivyo nashoboye gutohoza ndiko ndarondeza kuri internet abari mu Burundi mushobora kumenyuza canke mukambwira uko vyifashe ico ntazi gusa sinzi ico sinzi uko ko afise amakuru y'umwaka y'imyaka 2 ko ari formere ko ari informere ko bigisha gusa abanyeshuri kuri kaminuza cyangwa bashaka kwisha n'abantu bandi ico sindagitohoza umuntu ari bundi yo gitohoza akakimenya ariko ko navyumvise benshi babikora arakora Confucius Institute canke ahandi hantu akiga icongereza akiri mu gihugu akaronka niveau ya gatatu hariho acronyme canke abbreviation ngo ni HSK sida naribonye mu gishinwa mugasinda neza kisigura HSK ni nka level bapimira ko usanga rero usanga ku yambe ya kabiri ya gatatu rero ko iya gatatu level 3
uba ushoboye kugenda ahantu ukavugana n'abantu canke ukandika ibintu bibayabaye. Ico gihe rero uronse iyo level ya gatatu canke level 3 nibwo baca baja muri Chine. Ashobora kugenda rero ngo bagenda nko ku maburse, ku ma scholarships. Ayo maburse ashobora kuba ari kwiga ico igishinwa encore continuation, ukaronka peut-être formation formelle canke ukiga ibindi bintu nka Yodemaya numva yako yiga génie aeronautical engineering, ariko ushobora no kwiga vyinshi. Ndazi umuntu yabwiye ko yako yiga mu relations extérieures, relations internationales, ibintu nk'ivyo. Donc Chine umva ko ari ikintu abantu benshi tutaramenya. Donc bisaba ko ubura umuntu uvuga cyane ko nabivuga, ariko nk'umwe maze iminsi mbona nyawari we no muri Cameroon kuvuga igifaransa, hanyuma igicongereza, hanyuma jya muri Chine. Bo ico ntaramenya neza kandi abisubiramo sinabe kuntu bashika mu Chine wafete sinzi ko bose muri iyo Confucius Institute, ariko nk'uwo yambwiye ko atagiye mu ishuri ndiko namumviza avuga ko yaciza, yavuga ngo ntukajya mu ishuri. Sinzi abantu bakura amafaranga ya mbere ko bashika mu mashino nduba ko ico kibazo gikomeye cyane gushika muri Chine d'abord. Ariko urumva ushitseyo ukabuzi icongereza gikeye, ukabuzi n'igishinwa, ico baca bakora baca bafata kamera, sinzi ko no bishanga aje fata kamera akagenda zunguruka ahora n'abashino ni hawo shaka mu jana abanyanja abashino gasanga ngo ho vuga igishinwa neza uvu uruwa hano, ugasanga mbega ko wirabure yavyagenze gute imbe muri Afrika mu sepa muragi nyama, ibintu nyene bimumengana ububetize. Ariko ivyo abantu barabikunda ko barabishaka barabishima kubiraba, usanga bafise abantu bakurikirana cyane. Bose nogaruka cyane ingene abantu bakora amafaranga kuri YouTube, naza kwico ari kiriki ari yindi domaine. Hari umugabo ngaha i Burundi yitwa ngo Homme du Changement, afise cyano bitango agaciro, umenga ari kwigisha, siniko namupromote yako ntabwo nta deal dufitaniye, gusa niwe mbona ariko yitaho ku umenga afise umwete wo kwigisha abandi bajene ko bashobora gukora amafaranga muri YouTube. Ico wo kibaza kumbure nkawe, ico nzi abari nko muri za Amerika no mu bindi bihugu vyinshi hariho uburyo bashobora gukora amafaranga muri YouTube iyo ufise abantu benshi cyane bagukurikira. Ico gihe rero navuze ko muri Chine ushobora kubaronka, kandi abantu bamwe barabashinwa ko bwigishinwa, ariko abana bandi bo muri Amerika bahe bakeneye kuraba uko ubuzima bwo mu Bushinwa bumeze, mbe agasagara gatoye ko mu Bushinwa kameze gute, abashinwa babona birabure gute, ibintu nk'ivyo. Ico rero ndakivuze kubera maze iminsi ndakibona, sindagitohoza cyane gose. Mugabo navuze ujye Wodemaya niho tanguye, hari uwo murundi twaba Buje nagenda mo nawe arakora mu Bushinwa, ariko hari nabandi ntafata amazina abariko bakora mu Bushinwa kandi nibaza ko baronka amafaranga muri YouTube. Bo iruhande y'Ubushinwa ariko navuze ushobora ko aribwo umurumenga ngira bworoshe gushikamo, kandi bufite imigenda myinshi na Afrika, kumbura ushobora gusanga hariho na bourse mu gihugu urimo canke aho utumbereye. Ariko hariho n'undi musore nibaza yari muri Korea, muri South Korea, Korea du Sud mu minsi heze. Hari n'undi muntu witwa Kevin murabona muri Japon avuga ifaransa ciza cyane, yaza ko ari bajya abantu bo muri Afrique de l'Ouest babavukiye mu Faransa, ariko ashima kuja kuba muri kenshi bagenda nko kwiga bagaca bagumayo bahejeje kubera kenshi nakezo ngangazi mu bihugu by'iwacu n'ibihugu turimo afite ubuzembo ntibucoroshe. Bona avuga Korea, hanyuma hari n'undi mu mwana w'umurundi akoshe ngo Go with Jay, sinzi izina ryiwe ry'ukuri, nawe nyene we afite n'agacano gatogeranje n'abantu ndiko ndavuga. Ariko nawe mbona ejo bundi yari muri Indonesia, ubu ari muri Philippines cyo kindi gihugu ushobora kuramo abantu benshi bagukurikira iyo ugiye ukaza uravuga neza ico gihugu. Nawe ndabona ariko arazamuka. Bo mvuze ivyo ushobora kuraba, ariko icyo navuze gikuru nuko uba wize urundi rurimi supplémentaire, surtout icongereza de base, kuko icongereza nibaza ko ari rumeze nk'ururi international, nubwo abo bantu babiri navuze bo muri Korea no muri Japan bakora igifaransa, hanyuma ugaca wiga urundi rurimi rwo muri Chine par exemple, kubera abashinwa ari benshi cyane kandi ari abantu barikiriye, usanga ushobora kuduza YouTube channel. Bo ibibazo bihari bien sûr ni ivyo vyuko mu ndi twadukenye mbe ico congereza ico gishinwa bigisha kuri Confucius ni ku buntu,
umwe twavuye yambwiye ngo hari amafaranga bakamuga atari menshi cyane yuko ya inscription, ariko kandi ikibazo kiharo ntagiye Bujumbura abantu benshi nk'abantu ba ruguru kuja kuba basi ikintu cyoroshe, usanga ata muntu ufise yo guhindaro n'ubu ufise uziyo kuguhindara ntibavyoroshe ko nawe atabashoboye gutunga famille wiwe. Hanyuma ico ntazi uhejeje kuciga izo pano zo kuja muri Chine zimeze gute, izo bourse zirahari, fréquence yazo, chance zo kuzironka, probabilité unayironse eske irakuvura ibintu vyose, amafaranga y'indege, ivyo kurya n'ibindi. Ico ni kibazo two kwiga mu nyuma, ubu gusa nakuraba à l'œil d'oiseau igifaransa kirangora. D'accord, à l'œil d'oiseau donc ama opportunité ari muri Chine canke mu bindi bihugu vyo hanze, mugabo atari traditionnel dusanzwe tumenyereye vyo kuja kurondera akazi en France, en Belgique, au Canada n'ahandi. Nico nashaka kuvuga, ukaba ufise information surtout kuri yo Confucius Institute y'Ibujumbura washiraho ngaho, niho abantu bafite umwete ukuvyitaho bakabiraba, niba ari y'ubuntu umuntu akafise nk'umwanya nk'umuntu heje kaminuza atararonka akazi, ashoboye kuronka ayo majana 5 yo kwiyandikisha, sinzi exactement amafaranga basaba, ariko bisanze bizimbutse kwigura uwo rwose birafasha muri kazoza kawe, byo bari vyiza. Nico nashaka kuvuga, kubisiga mugira umunsi mwiza, bye.